Wamaze imyaka urindiriye, waragiye kubaganga biranga, ariko hari undi ataraza, bisaba ko uguma ku mavi, ugume ushima, ugume watura, ugume wizera. Haleluya. Amasengesho girindwi yose yumviswe umunsi wa atarashaka nubimenye. Uguvuga mana tege nyumviriza nakumvise umunsi wa yaje il est venu pour détruire. Haleluya. Na handi hari insinzi, na handi hari security atari muri Yesu. Kuko isi Satani ayifise gutya. Ivyo urondereza kwereka yuko birabitse hariya hejuru, ariko nahawe yo kubitereshasha ko bizana ngaha kwisi, kuko ni vyawe byanditse kwizina ryawe ngo nta kicanza natara kubwica. Yaraje ashaka kunyica, asanga ubuzima bwanje burahishije hamwe na Kristo. Arakwita gatoke ngo sha iyo atawo Kristo, iyo atawo Yesu hashobora kubona. Haleluya. Aragushaka aguma ngo n'intambwe aguma arondera ngo aho yoca aho yorotsa, avuga ati nabanze reko Kristo namuvemo, ariko gumamo. Nimba uri muri Kristo gumamo, gumamo. Dusabe Pio asome muri Korino wa kabiri 12 murongo wa kabiri gushika kwa 4. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 à 4. Ndazi umuntu wo muri Kristo. Ndazi umuntu ari muri Kristo yaduganywe akaja mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Namba yari mu mubiri simbizi. Chanye namba atari mu mubiri simbizi. Umuntu uramuzi? Bizi Imana. Okay, ico Paulo atazi niko umuntu ari mu mubiri cyangwa ari mu mpwemu, ariko Paulo arazi umuntu wari we. Hari uramuzi nga? Ninde uwo muntu? Ninde? Ni Paulo. Kweka tavuga ngo je naragiye mu ijuru rya gatatu, kweka tavuga gutyo. Aciye bugufi. Tukomeze. Mungu gatatu. Kandi nzi yukumeza tyo. Nzi yukumeza gutyo. Namba yari mu mubiri. Chanye namba atari mu mubiri simbizi. Twavyumvise bandanya. Yaduganywe akajanwa muri paradizo. Haleluya. Je navuze n'umunsi naduganye muri paradizo sinzogaruka. Ndashabwira Imana ni nashitse. Igende ukoresha abandi. Yagiye muri paradizo aragaruka. Hanyuma ngo mu paradizo akumva iki? Akumva ibitovugwa. Ivyo umuntu atemererwa kuvuga. Ivyo umuntu atemererwa kuvuga. Uwo murongo wa 4 usomye? Il fut enlevé dans le paradis qu'il entendit des paroles. Uwo muntu murongo wa 2 wavuze gute? Verset 2. Ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganywe ajanwa mu ijuru rya gatatu. Gezaho. Mujuru rya kangahe? Aramuzi ko amajuru angahe? Amavuga ngo yagiye mu ijuru, ngo yaboneye byo mu ijuru, ariko nta ijuru rimwe. Amajuru angahe? Kumengo muratinya. Iyo uvuze ko ari ijuru rya gatatu, bisigura yuko ariho ijya mbere, hakaba n'ijya kabiri, hakaba n'ijya gatatu. Cyo gituma amabibiliya amwe cyashaka mu Cyongereza bavuga les cieux, le royaume des cieux, heaven, sivyo? Hariho ijuru rya mbere, rya kabiri n'ijya gatatu. Ni vyiza kumengo abantu bashasha babona ngo ni bishasha. Ni vyiza ko tubimenya, sivyo? Ijuru rya mbere ni rihe? Ngira ngire resume gatoya. Ijuru rya mbere ni iri turimwo. Aha tubona ibi byose dushobora kubona amaso. Uravye hejuru ukabona inyenyeri, ukabona ibicu, ibi byose ubona ni ijuru rya mbere. Twese turi mu ijuru rya mbere, sivyo? Hari ijuru rya kabiri. Ahonye niho hari ubushobozi, tuza kubibona ubushobozi bw'amadayimoni bwa Satani. Mu ijuru rya kabiri. Amadayimoni munadugira deliverance ari ngaha agenda n'umunsi turavuga amadayimoni kenshi. Atayakunda mwihangane mugabo mubyiza ko tubimenya. Sivyo? Impwemu mbi zirahari mugabo operation
ibera mu ijuru rya kabiri. Hakacaba rero ijuru rya gatatu. Ijuru rya gatatu nta dayimoni n'imwe iriyo, kuko ijuru rya gatatu niho Luciferi yahora, niho yari ari kera, ariko arakorogwa. tuza kwibona arakorogwa rero, aropera ngaha mugabo centre de commandement yiwe ni mu ijuru rya kabiri. Haleluya. tuza kwibona nce gituma arumva mu masengesho Daniel agasenga bikanga kurengana, kuko ari ijuru rya kabiri riri hagati y'irya mbere n'irya gatatu. Amasengesho aratobora, aramena igisika cyo mu ijuru rya kabiri kugira amasengesho ashike hejuru mu rya gatatu. Igituma amasengesho ashika mu ijuru rya gatatu ni kubera Yesu yapfuye akazuka, aragera mu ijuru yishara iburyo bwa data, kandi yavuze ngo nta yindi nzira yo gushika kuri data atari we. Ubu iyo wakijijwe ukizera, turaza kwibona yuko urapfana na Kristo ukazukana nawe, kandi mu buryo bw'umuhemu cyangwa umwuka wicarana nawe. Iyo uri kurasenga rero amasengesho araduga. Wagusenga amababa yawajana ivyo nsaba kuri data. Haleluya. Wagusenga amababa yawe ajana ivyo nsaba kuri data. Yiri kurasenga rero amasengesho yawe araduga mu ijuru. Ubu nyene ushaka gufata telefone ugaterefona umuntu muri Amerika en direct, apana ngo azovyumviza ngo ejo. Ubu nyene ushaka kumutelefona akakumva, bigenda gute? Yesu yamuvuga ngo mutarumva byo kwisi mwo kuma byo mu ijuru. Ni gute ushaka gutelefona afashe telefone nk'iyi umuntu muri Amerika ibirometero bihumbi n'ibihumbi tukavugana, bigenda gute? Ni kuvuga yuko hari ikintu gifatanya telefone yanje n'uwo muntu muri Amerika wewe utabona n'amaso. Aha, kirahari. Vuga uti kirahari. Yusenze rero mu izina rya Yesu, hari ikintu kitagaragara kiri hagati yawe n'Imana data. Igakumva iri mu ijuru rya gatatu, wewe mu ijuru rya mbere. Mu ijuru rya mbere dukora iki? Turatereshaja. 2022 nabo tereshaje sivyo? Nabari uruguru bumve cyaje tereshaje. Abatazi telefone tereshaje no gukwega ibintu ukabishira mu telefone yawe. Sivyo? Wabikuye ivuga ngo kura tereshaje nakurunka ifoto hambwa cyo yifitereshaje. Kwitereshaje bigenda gute? Mbe muzi witereshaje ikura he? Uriya muntu yayikurungikiye kuri serveur principal ira hantu ya WhatsApp. Aho WhatsApp iri basa ama serveur manini ya. Ivyo bintu byose yakurungikiye iyo foto bakurungikiye yabaye stocké muri serveur muri Amerika yo muri WhatsApp. Kugira rero woshobora gushika muri telefone yawe bisaba kuyikwega na téléchargement. Ari ibintu Imana yaguteguriye bibitse ahantu mu ijuru rya gatatu. Bisaba ko wewe ugira téléchargement ubikwega mu izina rya Yesu. Ariko igituma bigorana ko biza, bimwe biraza ibindi ntibiza kumbure. Kubera iki? Hariho opposition. Opposition iri hehe? Mu ijuru rya kabiri. Haleluya. Nimba Imana iri kumwe natwe ndiyo tugwanya. Nukumenyere ko mu ijuru rya kabiri nuko opposition hari inzira dushobora kugira gadushike mu ijuru rya gatatu. Amen. Urabona ibintu byanse mugabo ntumenya aho bipfira mu rya kabiri. Ariko dukumenya yuko hari umuntu ari hejuru rya kabiri, afite ububasha uri hejuru rya kabiri, kandi wizera uzo uri kumwe n'uwo muntu ari we Yesu. Dusome Abanyefeso 6:12. Ya majambo arakomeye nashaka vy'ukuri mu bikurikire. Ephesiens 6:12. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso. Abo tunigana cyangwa abo tugwana, abakristo buno munsi bamwe bavuga ngo bakigwana, ariko Paulo akavuga ngo abo tu apana je abandi, twebwe abizera turanigana cyangwa turagwana, sivyo?
nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ntitugwana n'inyama n'amaraso, ariko tugwana nande? ariko tunigana n'abakuru. Icyambere abakuru mu Gifaransa bavuze domination, muvyandikira ko barandika. Tugwana n'abantu bane, sivyo? Domination cyangwa abakuru. N'abafise ububasha. Abafise ububasha cyangwa autorité, abazi Gifaransa mwandika ivyo vyose kuko biragoye kumva ububasha n'ubakuru mengo birasa, ariko nagambye ko amakategori ko arane aratandukanye. Abambere n'abakuru cyangwa domination n'urwego rwo hejuru. Wa kabiri autorité cyangwa abafise ububasha. Cya gatatu n'abaganza iyi si y'umwiza. Abaganza isi y'umwiza ni les princes de ce monde de ténèbres. Hari abantu baganza nababwiye ko muri monde ya Satani muri iryo juru rya kabiri hari organisé. Haleluya. Hari uri hejuru wa kabiri wa gatatu hanyuma n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru ni les esprits méchants. Twita kenshi amadayimoni. Ari méchant mu Gifaransa bavuze ngo ari méchant. Nega nababwire ko izi zibiri za mbere domination canke abakuru hamwe na autorité canke abafite ububasha, izo zibiri nizo rufatiro n'inkomezi zose za Satani zihagaze. Turakurikirana, murankurikira? Aya madayimoni canke impwemu mbi, abami canke les princes de ce monde bakura inkomezi hehe? Aha muri domination na autorité. Aho habiri. Amen. Kuko habuze domination hakabura autorité, nuvuga habuze abakuru hakabura n'abaganza, nuvuga yuko nta bushobozi bwa buhari. Turi kumwe? Cyo nashaka tugitahure ibintu bingahe? Bine. Cyambere domination canke abakuru, autorité canke abaganza, abami canke les princes n'ama esprit méchant ayo madayimoni. Tuje muri Yohana wa mbere cya gatanu umurongo wa 19. Turazi yuko turabimana kandi isi yose iri muri wa mubi. Isi yose igize gute? Basone ngaha amusanga ngo le monde entier est sous la puissance du malin. Apana muri wa mubi, iri munsi y'ubushobozi bwa mubi. Kwera iki? Kwera isi yose iri mu isi ya mbere. Turi mu isi ya mbere. Amen. Le premier ciel. Turi munsi y'ubushobozi bwa mubi. Ninde nimaze kubona yuko amakuru tubona muri television ibibi ari byo byinshi gusumba ibi byiza. Ndi murabona? Ndabeshe. Ni kangahe ubona ibintu byiza ushize ku munzane bidomina nibihe? Ari mpaka nigeze kumbwira ngo ibyo muvuga byose Satani arusha ubushobozi Imana. Kwere kuvuze gutyo. Kandi urabe yisi abantu bica, abantu bafata abandi ku nguvu, ahubwo bigana biba nabi gusumba. Umumvirije ukara television ubona ko ari byo. Ariko sivyo. Byarabaye kubera ko byabaye ryari. Susome muri Apocalypse ibyashiriwe Yohana amajambo muyandike. Byashiriwe Yohana 12 mutahure icyabaye. Apocalypse 12 verset 12. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru. Mw'amajuru munezerwe. Namwe abayabamwo. Amviriza aya majuru ko navuga munezerwa, turaza kubona amanezerwa n'abatanezerwa. Abanezerwa ni ijuru rya gatatu. Ariko isi ni kwiye kunezerwa kuko ni mu ijuru rya mbere bandanya. Namwe abayabamwo. Ibara risobonwa n'isi n'ikiyaga. Isi n'ikiyaga ngo ni malheur cyangwa ibara. Kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi. Ubise yamanutse n'inzigo nyinshi. Azi ko afise igihe gito. Azi ko afise igihe gito. Isi ibonye ibara malheur, sivyo? Haleluya. Gushika nicyo gituma Yesu yaje. Yohana wa mbere cya 3:8 naho mutohasoma ngo mwana w'umuntu ari we Yesu yaje gusambura ibikorwa by'umugwanyizi ari we Satani. Yaje il est venu pour détruire. Haleluya. Na handi hari intsinzi. Na handi hari sécurité atari muri Yesu. Kuko isi Satani ayifise gutya.
ayifise. Satani ashaka gukomanda, ashaka gukontrola ekonomi y'isi, ashaka gukontrola abategetsi b'isi, kiretse ugiye mu Mana. Haleluya. Kuko ngo isi yose iri munsi y'ubushobozi bwiwe. Haleluya. Niko natera ubwoba umutinye Satani. Niko nabereka mumenye kwanza. Sivyo? Hanyuma mumenye umusumba. Haleluya. Nuko umenya kuko hari inyigisho ziriko ziraza ngo ka Satani. Ngo ka wewe. Ndi murumva? Unarajyanye mu ijoro hama mvyutse ndabone dayimoni ngo chavuga ngo ka Satani ngo ka wewe. Nagira no wundi reka nifuke. Ndi murumva ivyo? Abana b'Imana bagiye muri orgueil. Nuri conscient yuko hari ubushobozi yaronse agifise. Acha ufise mugabo yaraneshejwe, utagiye mu ruhande y'uwo munesheje, ntushaka kunesha Satani n'inyama n'amaraso ntagishobora. Na handi twinyegeza cyangwa twihisha atari muri Yesu. Haleluya. Niyo hari inkomezi zacu gusa. Hari umurongo nanateguye inyuma ariko tusoma ubunyene Abakolosayi 3 umurongo wa 2-3 ndakunda cyane aba muri kinyigisho zanje murawuzi. Colossiens 3 verset 1 à 3. Soma. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo. Asangwa mwarazuranywe na Kristo. Abapfuye bakazurana na Kristo kuvuga iki? Ababatijwe mu mazi menshi bagapfa bakazukana na Kristo. Murondere ibiri hejuru. Murondere ibiri hejuru. Yo Kristo ari. Kristo ari hehe mu ijuru rya gatatu. Abazuranye na Kristo murondera ibiri mu ijuru rya gatatu. Aho Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Niho Yesu ari. Haleluya. Ivyo urondera ndakwereka yuko birabitse hariya hejuru. Ariko nahawe yo kubiteresha ashaka bizana ngaha kwisi. Kuko ni vyawo. Byanditse ku izina ryawo. Haleluya. Murongo wa 2. Mushire imitima kubiri hejuru nimuyishire kubiri mwisi. Mane majambo imitima yanyu muyishire mu ijuru rya gatatu. Nimushire kubigaragara mu ijuru rya mbere. Vuga ati none dupfe oya. Sivuze ngo mupfe. Vuze mumenye ko ivyanyu vyose biri mu ijuru rya gatatu. Bya biboneka cyangwa bitaboneka biri mu ijuru rya gatatu. Ndiho azobizana mu ijuru rya mbere ariko biri mu ijuru rya gatatu. Umurongo wa 3 verset 3. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Nashake aganze isi ya kabiri. Nashake agira ubushobozi bwose. Nashaka kundonka kuko ubuzima bwanje burahishije hamwe na Kristo mu Mana. Yawe udahishije yarangetuye kera. Muri Belgique Pierre babwira. Hariho deliverance bagize. Daimon avuga ngo je ngaha kwica Kristo. Je canzanye ngaha. Ayi daimon ikura avuga mu mugore. Ngo nta kincanzanye atara kubwica. Yaraje ashaka kunyica asanga ubuzima bwanje burahishije hamwe na Kristo. Arakwita gatoke ngo sha iyo atawo Kristo. Iyo atawo Yesu hashobora kubona. Haleluya. Aragushaka aguma n'intambwe aguma arondera ngo aho yoca aho yorotsa avuga ati nabanzare ko Kristo namuvemo ariko gumamo. Nimba uri muri Kristo gumamo. Nakubeshe ngo oya ntusuye gutinya Satani. Abantu bakwiye gutinya Satani n'abantu utari muri Kristo. Muntu utari muri Kristo ukuranyumviza no kuri internet mutinye kuko asi ubushobozi. Ariko niba uri muri Kristo ntumutinye. Nugume muri Kristo. Ujana jande muri Kristo. Widegevye muri Kristo kuko ni bari inkomezi. Abantu b'isi barondera ubushobozi, barondera abapfumu, barondera ibindi protection kuko batarashishurirwa yuko vyose biri mu Mana. Ariko ngo ubuzima bwacu abapfuye na Kristo burahishije. Kweki burahishije, kweki buhishije. Buhishanije guhisha vuga buranyegejwe mu kirundi kunyegeza buranyegeje yuko hari umwansa burondera. Satani arondera cyane mu mubiri wawe. Ashaka kwica gucyo gusa. Ashaka kwica wewe, ashaka guca mu cyaha upfire mu byaha. Nicyo kintu arondera gose. Dusura muri Daniel 10 nabereka ingene system ikora y'isi
isi ijuru rya kabiri. Daniel 10 murongo wa 11. Daniel chapitre 10 verset 11. Ni inkuru menshi muzi ya Daniel ngene yasenga. Cece 10. Daniel chapitre 10 verset 11. Arambwira ati Daniel, muntu w'umukundwa cyane, utahure amajambo ngira nkubwire. Uwo ndavuze ni umumarayika yaje Daniel ko arasenga amazi imyezi 21 jours. Ariko arasenga umumarayika aza afise message y'Imana. Sivyo? Gabriel aza afise message y'Imana. Nkuko nawe hariho umumarayika yatumwe kubwawe kugukiza kumbura ingwara, kuguha umwana, kuguha ubwenge, kuguha inkomezi, kugukuza. Arahari, ari mu nzira, ariko aho aca mu ijuru rya kabiri. Mu ijuru rya kabiri harazibiye, haragoye, harimo ubushobozi twabonye bune. Hariho abantu b'abakuru, cyane cyane abakuru, les dominations des autorités, force yabo, quartier général, ni deuxième ciel, ijuru rya kabiri. Uwo marayika yavuye hehe mu ijuru rya gatatu, aje mu ijuru rya mbere, aje kuzana message, aronse barricade, ari bloqué. Uwo marayika rero igitoro ciwe n'amasengesho yawe, inkomezi ziwe n'ugushishikara kwawe, ukushishikara, ukutidodomba, ukubwira Imana, ukutanga, urukora mu inkomezi zo gupersevera. Daniel yako arasenga umunsi wa mbere, arasenga umunsi wa kabiri, indwi yose irahera, 2 semaines zirahera, 20 jours zirahera. Aravuga ati ndazi ko hageze, arapersevera. 21e jour wa marayika wa undi imbere ko 20 jours zigera, umwe wa mbere yaza, Gabriel arananigwa. Umarayika avuye mu ijuru rya gatatu arananiwe kurengana ijuru rya kabiri. Bari mubizi ivyo nibishasha kuri bamwe bamwe, kwera vyerekana yuko amarayika ntibanganye inkomezi, baratandukanye. Umarayika yarungitswe na ndiho, araje ahuye na opposition muri deuxième ciel, ijuru rya kabiri, baramuresista, les dominations, les autorités ziramuzibira. Kwera Daniel atahagaritse. Haleluya. Kwera atacitse inguvu, kwera yagumye yisonzesha asenga, yagumye ahamagara Imana, byanse bikunda, yiyugaranye, yambaye amagunira, ari mu minyota. Ejo nzokwambara amagunira ngo uje minyota. Turi isezerano rishasha, sivyo? Isezerano rishasha nta magunira, nta minyota, ariko uraca bugufi, sivyo? Ntushaka kwambara iminyota ntacu ngorane, ntushaka kwambara ibingunira ntaco vyonona, muga ntaco bihindura mu kwizera kwawe cyangwa mu nyishu Imana iguha, sivyo? Ariko ara persevera. Imana avuga ati una mukozi wanje, nubwo Gabriel niwe ndafise abaruta Gabriel. Haleluya. Mwibuke yuko bavuye mu ijuru ni 2 tiers basigaye, siko hakoretse 1 tiers. Siko mubizi. Lucifer ariwe Satani mutinya, yari umumarayika akomeye ahimbaza Imana, sivyo? Hamagira ubwibone, arakoroka. Akemere gukoroka zinijana, aragira rebellion. Rebellion yatanguye mu ijuru, yatanguye ku isi. Agira rebellion, arakoranya abamarayika, bamwe bamubwira ati iku niwijana niwipfana, abandi ati sha kandi sha ko kwicara ku ntebe y'Imana. Baragwana. Heureusement Imana ishimwe, babiri kuri batatu, 2 tiers bagumye ku ruhande guhoraho. La majorité iri ruhande rwa ndiho. Évidemment baratsindwa 1 tiers, bakubita umugere barakoroka bose, hasigara 2 tiers. No musa dukorera ni 2 tiers. Rumva arabizi nanyene ko ari minorité kandi arushwa. Nico gituma ibihangange vya mbere byagumye ku ruhande rwa ndiho. Harimo witwa Mikaeli n'abandi, iko birivuga n'abandi ameze nkawe. Muri abo bose nta numwe yakurikiye Lucifer. Rero Lucifer
yari yanezerewe Satani ngo yazibiye Gabriel. Aturahumbasha ndafise abandi bamuruta. Ko wagumye ku mavi, ko wagumye uvuga amajambo meza, kutidodomvye, kutamvuye ko ndafise uruta Gabriel. Acha hindukira ndiga Mikael nashize avozo. Genda umukubite umwereke uriwe. Yaraje Gabriel Mikael nta na effort yagize nini. Yasati mbe wamenye uwo ndiwe uranyibuka. Ukiririmba nari haje uranyibuka. Toka! Daimoni zirahunga. Mikael arati nacinzira. Gabriel yararindire. Wahejeje Mikael. Nahejeje General nacinzira. Uyo Gabriel. Gabriel wawe niyananirwa hariho Mikael azoza, ariko bisaba gukomeza, kupersevera, kutitiriza, kutidodomba, kuwizera, ko watura amajambo mazima yazotobora kugira Gabriel ashike. Hari imigisha izana na Gabriel. None Gabriel ananirwa kuko ibihangange byo muri deuxième ijuru rya kabiri birafise aho vyifatira. Kumbure yakuzaniye arifatirwa, ariko ni wa persevera azorondera hanfo, hazoza uwunda mushigikira amushobose. Haleluya. Wabaze imyaka kurindiriye, waragiye kubaganga biranga, ariko hari uwunda ataraza, bisaba kuguma ku mavi, ugume ushima, ugume watura, ugume wizera. Haleluya. Mwacho nari rero ahabagira tubwire umarayika amaze gushika. Gabriel yashitse ngo Murundi siwe bamucinzira. Bamucinzira arashitse. Arambwira gute rero? Arambarira ati Daniel. Muntu mukundwa cyane. Muntu mukundwa cyane. Utahure amajambo ngira ngubwire. Va hasi uhagarare kuko ubu ngutumwe ko. Amaze kumbwira iryo jambo mpagarara mpinda gashitsi. Maze arambwira ati naco utinya Daniel. Naco utinya Daniel. Kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Amajambo yawe yarumviswe. Amajambo yawe nukuvuga iki? Amasengesho yawe yumviswe ryari? Umunsi wa gatanu windwi wakangahe? Umunsi wa amasengesho girindwi yose yumviswe umunsi wa atarashaka nubimenye. Ukumuvuga mana tege nyumviriza nakumvise umunsi wa twabivuze muri kwita ya mbere yuko twagaze kuri Mark 11:24 Mariko 11:24 yuko iyo usabye byose masengesho wabironse. Tuzobironka wabironse ariko uzobibona. Satani ashaka kwereka yuko katari kimubona ntacuraronka. Ariko umunsi wa mbere honyene kuvyumvira byo honyene ugaca bugufi kavuga uti no muzi sifungura ngira niyugarane ngira mpagarike telefone ngira nje imbere y'Imana honyene kuvyumvira gusa amajambo uza kuvuga yumvigwa umunsi wa mbere. Mashaka kuva yuko yumviwe umunsi wa mbere ariko arananirwa kurengana kandi yarumviwe. Yarumviwe ariko vyanzwe arengana kubera iki? Hari opposition nini. Ariko nayo haba ukingana kose. Ni watitiriza. Ni wakomeza. Ni wanga kuvida abantu bavuga. Bagutwenge, bavuga ibyo bashaka ariko ukomeze kuko wizera kw'Imana atari umwana w'umuntu wabeshe ibyo yasezeranye abishitsa afite ubushobozi bwo gushitsa ibyo yavuze. Nicyo gituma tuviza abantu amaso yawe ivyimviro vyawe nubishira ku isi ya mbere kuko isi ya mbere iraca intege. Isi ya mbere ivugamwe amajambo urashobora kuba bakuraba gusa bakuraba umaze igihe ugize mariage bakora kuraba hogari yabo gusa mu isi ya mbere yagushira hasi. Ariko wowe wizi bashaka yakurabe ivyumviro vyawe ntiri ku isi ya mbere biri ku isi ya gatatu kuko uzi ko mu isi ya gatatu umunsi wa mbere wasenga waramaze kwishugwa.
igituma biteba nuko Gabriel kiriko aragerageza. Cyangwa ubu nameze nka Gabriel, mpaka Gabriel ni benshi bariyo. Acyari ko aragerageza ariko igitoro ciwe kiva he mu kanwa kawe. Igitoro cy'umarayika kiva mu kanwa kawe. Imvugo yawe, inyifato yawe, uko usenga, uko utidodomba, uko ushindiriya, uko uvuga amajambo mazima, urikura mu inkomezi. Niyananigwa wewe uhagaze neza hari umuruta azocaza. Rero kandi uwo muruta niyaza azoca inzira si azoza ko so yahawe mission y'umugisha wawe. Azoca inzira gusa wahawe umugisha aze kuko Gabriel niwe wahawe umugisha, sivyo? Hanyuma ngo ku munsi wa mbere amajambo wavuze ngo amajambo yawe yarumviswe. Amasengesho yawe yaci imyaka 10 yarumviswe. Amasengesho wagize haci imyaka 20 yarumviswe. Nimba warizera, nimba wasenze mu izina rya Yesu, amasengesho yawe yarumviswe. Bipfirahe waciure bacibivamo barabihevye ntanzi ugisengera uvuga ati mafu biza bitaza jumafu. Imana yacu vuga ati mukure mu nzira, hari abandi hajya hari abantu bari ku mavi, hari abantu bako baravuga amajambo ubanza bureko uyo ngiye kuvyagira muri iriya ntebe hariya igenzu niyo ndondera mbisa nabwira ndiho ndi era bareka abo je ningaha ingo ningaha. Nimba urondera abantu bagutezira baguhimbaza no mu bihe bigoye ningaha. Nimba witeze igitangaza gikomeye nikuvuga yuko abakugwanya nawe nyine barakomeye, ariko nuhagara neza ukabandanya usenga abakugwanira nabo bazana renfort zikomeye kugira umugisha wawe ushike. Kandi usengere mu kuri, usengere mu kugororoka. Nuwe muzima bw'ivyaha ushaka kwisonzesha uri umunyavyaha, uri umunyamusambanyi, ça ne marche pas. Imana irera nawe ukwiye kwera. Hari ikintu kikwagiriza wihane, uhagarare mu kuri negije bikwagiriza. Byafuzwe mugabo bisaba ko wihanagira bifutswe. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Nyigisho rangi. Ndio abaho umugisha.